Natanze mwiriwe ku bantu bari mu bihugu by'i Burundi, u Rwanda, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, eka ibihugu aho usanga bari ku murongo wo kuri degre 30 canke imbere yaho kuri degre 45, 60 uvuye ku murongo wo guharurirwa ko amasaha. Natanze bwakeye ku bari inyuma yawo ku bihugu nk'abari muri za Amerika bari mu masaha yo mu gatondo. Ndavuga nti ntidusangwe inyigisho ku bijanye n'agateka k'abana. Ndi Ildephonse nari ngarutse kugira ngo twibukanye ku bijanye n'agateka k'abana, kuko twese twarabaye abana kandi agateka kacu iyo gahungabana hari igihe tutaba turi aho turi, umwe wese yiyavye. Rero ubuheruka mu vyigwa biheruka twari twarabiye hamwe umwana, agateka k'umwana ataravuka akiri mu nda ya nyina, ingene kw'isi yose muri Afurika no mu Burundi gakurikiranwa. Twarageze aho turaba yuko uhirahiriye akagambira canke agakora ibijanye no kubuza umwana kumubuza uburenganzira bwo kubaho, ko leta y'u Burundi imuhana. Ubu rero turatanguye icigwa gishasha cyo kuraba ngo mbega umuntu atangwa kubaho ryari. Rero ibyo tugira turabire hamwe nibyo kuraba amavuko mu bijanye n'amategeko, kuko umuntu ashobora kubaho byo mu kame, ibyo bita mu gifaransa existence biologique, ukuvuka umuntu ava mu nda y'umuvyeyi yamwibungenze. Aha rero turiko tugira turabire hamwe ico kuvuka mu mategeko naco kiri, kuko umuntu ashobora kubaho yaravutse mu nda y'umuvyeyi mugabo akabaho mu mategeko atanditswe, kuko umuntu iyo atanditswe dusanga mu bisanzwe uwo muntu abasa n'utariho. Nk'uko nabibasezeraniye uko icigwa gitanguye nzoza ndabaha umwidondoro. Murabona ni Ildephonse SINDAYIGAYA, umunyeshuri ku rwego rwa doctora mu bijanye n'agateka k'abana muri kaminuza y'u Burundi. Nimero ni za zindi guteranya 257 79 423 523 n'iyindi mirongo umuntu nkenera yontorerako ngiyi ngaha kuri no papuro. Twinjire rero mu cigwa nyezina, ariko nk'uko twabigize mw'isemo rya mbere no kw'iri semo rya kabiri, turabanza turabe inkomoko mu masezerano mpuzamakungu y'agateka k'abana. Turabira hamwe amategeko mpuzamakungu yo ku rwego rwa ONU, twongere turabe amategeko mpuzamakungu agenga ibihugu byo muri Afurika gusa. Mu mategeko rero mpuzamakungu aba ariho duhera, turaraba ku ngingo y'indwi yo mu masezerano mpuzamakungu yo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1989. Amasezerano yatangura gushirwa mu ngiro, naho niho yabereyeho, ariko gushirwa mu ngiro ryayo ryatevye gato. Mu ngingo y'indwi rero y'ayo masezerano mpuzamakungu, ibihugu byo muri Afurika ku isi byasinye ko havuyemo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Tunisia muri Afurika. Ibihugu byinshi ku isi byarasinye amasezerano. Mu ngingo y'indwi naho rero avuga ku gace ka mbere yuko umwana abwirizwa kwandikishwa akivuka, kugira ngo amaze kwandikishwa ahabwe uburenganzira bwo kugira izina. Ni ukuvuga umwana atarandikwa mu bitabu ndangamuntu, uwo mwana ntaba aragira izina, kandi uwo mwana ntaba aragira ubwenegihugu, kuko ubwenegihugu bw'umwana cyangwa bw'umuntu muri rusange ni ubwanditswe mu bitabu ndangamuntu. Ibyo bimaze kuba bishobotse, ayo masezerano ategeka ko ibihugu byokoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo umwana amaze kuvuka ashobore kwerekwa abavyeyi biwe, kandi binashobotse igihe abavyeyi bagihari, abavyeyi bari bamurera. Agace gakurikira kw'ingingo n'ubwo katashoboye kwandikwa ngaha, gategeka ibihugu byateye umukono kw'aya masezerano ko byokora ibishoboka byose bikagwanya ko hobaho umwana atagira ubwenegihugu, ho hobaho umuntu atagira ubwenegihugu,
nukuvuga ibihugu byokoresha mu mategeko yabyo mu mategeko n'amabwiriza muri buri gihugu bo kwigora bagategekanya ingingo z'uko nibura umwana agataka avukiyeko basiyoro nk'ubwene gihugu bwo kwako gataka. Rero nitwagera kuraba mu bihugu kimwe kimwe tuzohava turaba amategeko agenga ubwene gihugu kuko ngaha mu Burundi hari itegeko ryo mu mwaka 2000 rivuga ibijanye n'iby'ubwene gihugu, tuzoraba ibivugwa hama rero igihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu byo kw'isi turabi yuko bitohava biteza abantu cyangwa abana kuba abatagira ubwene gihugu bivanye no gutebagana kumbure biterwa n'abavyeyi canke biterwa na leta canke bigaterwa n'abakorera leta muri iki gisata cy'iyandika ndangamuntu. Turabe mu masezerano agenga ibihugu byo ku mugabane wa Afurika ico bavuga kwivuka mu mategeko y'umwana. Aha nkomeza mvuga ko umwana atarandikwa mu bitabu ndangamuntu uwo mwana ntarabaho mu bijanye n'amategeko. Twabibonye ko umwana aronka izina ruko yanditswe mu ngingo ya 6 yo muri tegeko yo muri amasezerano agenga ibihugu byo ku mugabane wa Afurika yabayeho mu kwezi kwa 6 itariki 16 mu mwaka wa 1990. Mu ngingo ya 6 y'amasezerano baravuga ku gace ka mbere ko umwana wese afite uburenganzira ko akivuka ahabwa izina. Nukuvuga muri aya masezerano yo muri Afurika kugira umwana akivuka abanza avuka afite izina. Hariho imico usanga abana mu miryango imwe bavuga yuko umwana bataramuha izina, ugasanga aheze indwi canke zibiri bakarindira ko azoba imihango iminsi mikuru yo kwita umwana izina. Ariko aya masezerano yo ku mugabane wa Afurika avuga yuko umwana akivuka acahabwa izina. Iryo zina rero yahawe niryo ku gace ka kabiri avuga yuko riza kwandikwa mu gitabo cy'amavuko. Nukuvuga umwana avutse mu nda nyina, ibyo mu gifaransa twavuga naissance biologique, avuye mu nda nyina yamwibarutse, bisaba ko acavuka mu yindi nda y'amategeko. Hari inda yamwibungenze mama wiwe, hakaba n'inda yo kumwibunge izomutwara ubuzima bwiwe bwose ari hanze ya mama wiwe, no kuvuga ibitabo ndangamuntu. Umwana rero maze kwandikwa iryo zina ryiwe bikandikwa mu bitabo by'amategeko ndangamuntu aca ahabwa bene gihugu. Aha biraboneka neza ko umwana atarandikwa mu gitabo ndangamuntu mu murongo ntagira ubwene gihugu. Aha rero ku gace kagira kane ko aya mategeko yo mu masezerano yagenga ibihugu byo muri Afurika biravuga yuko ibyo bihugu byose byo muri Afurika bibwirizwa kwitwararika ko mu mategeko bishyira mu gihugu n'amabwiriza bishyira mu bihugu byabo atorwanye n'amashinga amateka canke n'inzego nshingwantwaro ko bokora ibishoboka byose bakirinda ko hoba umwana abura ubwene gihugu. Rero novuga ko tugejeje ngaha ibijanye n'amategeko ari mu bitabo mpuzamakungu ku bijanye n'ivuka mu mategeko aribyo twita kwandikisha umwana mu bitabo ndangamuntu, benshi mu gifaransa bita ngo état civil, acte de naissance. Umwana yatarandikwa mu cyo gitabo cya acte de naissance, ibitabo ndangakaranga k'umuntu yavutse, mu mwana ntabarabaho. Ukurikira mu kigo gikurikira tuzoca turabira hamwe icigwa kijanye n'iyandikwa n'ivuka ryo mu mategeko, ariko turaba muri rusange igihugu na cane cane igihugu cy'u Burundi cyashize mu ngiro gite mu mategeko yaco ibijanye n'ivuka mu mategeko y'umwana. Murakoze, ndabakengurukiye ko mwakurikiranye iki cigwa mukabikirije ku mpera kuri YouTube. Mugende muze mwandika ibyo mubona byohenyanyurwa mu itunganya ry'ibi vyigwa no kuri Facebook no kuri Twitter no kuri LinkedIn no kuri Instagram, eka hose aho ibi vyigwa bigenda bigera. Murahawe uburenganzira n'ubutumire budasanzwe mu cyubahiro cyanyu kugira ngo mutere kwiyangira ivyigwa byo kunonosora ibijanye n'agateka k'abana. Ntihaze habe umuntu avuga yuko atavyo yarazi kandi inyigisho zaratanzwe. Ariho hamwe mu kilatini bavuga ngo nemo censeture ignorare legem. Murakoze.